Mbega waruzi yuko hariho umutahe burya umuntu yarakwiye guhagurukana avuye mu gihugu runaka arimwo agiye mu kindi gihugu, uwo mutahe atari amafaranga mugabo ivyo bintu bikazamufashirizayo. That's why guys, ngiye kubabwira imyuga 5 warukwiye guhaguruka mu gihugu ciwawe, ari igihugu c'u Burundi canke igihugu c'u Rwanda, ukavuga nti ndateke bitwanje ndagiye. So tugusa ntwaye mwebwe mubona ati ndatwaye na bagage y'ubumenyi runaka, ati kandi iki niyo mpamba izomfashirizayo. Banonyi ba Talk Business ndabaramukije cyane aho muherereye, abari mu bihugu bitandukanye za Canada mudukurikirana turabashimiye cyane gose, abari USA cyo turabona yuko hari abatari bake badukurikirana, ariko nkashimira byimva mutima kandi abantu bari mu gihugu c'u Rwanda n'abari mu gihugu ca Kenya na Zambia badahengeshanye kutubwira ni 5 kuri 5 tuba turi ku mutima mbere ku kiganiro cyacu cyose, ati jewe mitandagisharinga ku mbuga zanje zose, ati mbere no mu bandi ba diaspora tuba turi kumwe, ati ikiganiro duhita tugihererekanya kuko kiba cyuzuye ubutumwa tuba tubaye kandi ngira kamaro. Get rich or die trying, never stop learning. Kirazira guhagarika kwiga. Hari undi muntu twaganiriye ndavuga ni hari ushobora gukora ikintu kikakubera esheke, mugabe iyo esheke yakubera inzira ikwerekeza kuri réussite. Tuca turayaga kuri binabiriya abantu bagiyemo mu kutamenya, mugabo avec focus mbere bakaza kumenya ibindi bintu, amabanga meza aba anyegeje inyuma y'ivyo bintu. Ati iyi video rero tugiye kuyagiki. Mbega waruzi yuko hariho umutahe burya umuntu yarakwiye guhagurukana avuye mu gihugu runaka arimwo agiye mu kindi gihugu, uwo mutahe atari amafaranga mugabo ivyo bintu bikazamufashirizayo. That's why guys, ngiye kubabwira imyuga 5 warukwiye guhaguruka mu gihugu ciwawe, ari igihugu c'u Burundi canke igihugu c'u Rwanda, ukavuga nti ndateke bitwanje ndagiye. So tugusa ntwaye mwebwe mubona ati ndatwaye na bagage y'ubumenyi runaka, ati kandi iki niyo mpamba izomfashirizayo. Muri iki kiganiro rero sinahengeshanije no kuza kubereka n'abandi bantu iyo myuga iri kirafashiriza iyo bagiye. Ndaza kwibanda ku Barundi bavuye mu gihugu c'u Burundi bariko barafashirizwayo niyo myuga iyo bari muri za Canada, muri za Kenya, ainsi de suite na za Dubai. Ayo ma business wogenda uzi uvuye muri iki gihugu c'u Burundi ukagenda ubizi, ikakubera impamba ikomeye cyane uzitwaza mu gihe cyose uzoburiyo. Alright guys, tugiye kuyaga rero kuri iyo myuga 5. Umwuga wa mbere uri très important, igihe uzoshika mu gihugu cyose ubayemwo urashobora kubona ati sindi satisfait n'aka kazi ndose, canke nshobora kuba ntagiye kumvuza akazi nkaba nagiyeyo kumvo zo kwiga. Ati mugabe nyuma yo kwiga ndashaka ikindi kintu nkora, ugasanga ico kintu ca mbere nababwiye wokora ni nkundira. Ndaguciyemo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kuba uri ikigo cigenga, business, assurance canke ONG, ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira babigufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafise ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Editing ya video, kumenya ku editinga video, ukamenya graphic designer ni ikintu kiri très important. Ugiye witwaje ubwo bumenyi ushobora no kutedita ama video yiwawe, ukedita ama video y'abandi bantu bakaguha amafaranga. Iki kintu kiri
très important, ni icy'ingenzi kumenya mu buzima bw'iwawe. Ni ukuvuga iki si byiza yuko ahubwo uzomenya kugikora wagezeyo, ahubwo ni byiza yuko umenya kugikora ukiri ino. Uyu munsi umuntu amenya iminsi amaze ahantu, ntamenya iminsi ahasigaje. Uri kwadukurikirana tutabeshanye, aho wavukiye ni huri, aho wavukiye ni huri, umaze kuvuka ukagenda hariya eske hajya washikiye umunsi ni huri. Donc umunsi kameme ni vyiza ko dutembera kugira twige. Donc ni vyiza nayo kutembera ubumenyi ugiye ubujanye kuko bukubera ngira kamaro. Ngiye kubabwira ikindi kintu cha kabiri, ni vyiza yuko ugenda ufise notion n'amaburi ijanye na trading na cryptocurrencies. Hari aho ugera ukabona ati ndaronsa amafaranga, ndabuze ico ndayakoresha, mugabo nagenda babwire nko muri imyaka ya za 2012 za 2000 kombe twagiye turacamwo, abantu bamenye cryptocurrency bakanavyemvesisamwo bavuye iyo bagiye bagaruka araba milliardaire. Hasi niriwe ndavuga abaririmbyi rutura bo muri East Africa bagiye bambuka imipaka za 2010 za 2008 za 2009, hanyuma udufaranga duke baronka bakemvesisa murama mu cryptocurrency bagakorana trading, mbere bakaca bahindukira muri ibihugu by'iwacu tubona arabagwiza tunga bakomeye. Twe tukibaza ngo ni ya music yabo yagendera baha amafaranga, ariko wabiraba neza ugasanga siyo yabahaye amafaranga, ahubwo ikintu gikomeye cyabahaye amafaranga ni ubumenyi barose, hanyuma bakaca bagerageza kubukuramo ikintu gikomeye. Hajya kumenya aho investisa ni ikindi kintu gikomeye cyane, ni indi opportunity umuntu wese yarakwiye yiruka ko kugira ayimenye. Les amis, niyo mpamvu turiko turabategurira ikintu gikomeye muri We Talk Business, aho tuzoza turahura live tuyaga kuri kimwe n'ikindi. Nizeye kugwaruka abakiri bato, abakuze, abafise designs dosite muzoza kubwishi kugira aho tuze turahumvira imigambi, tuze turahumvira ivyumviro, tuze turahumvira ingene abandi bashoboye kugera kuri kiriya na kiri ingene bibesha ingene. C'est très important, bizobagwa neza. Igikorwa cha gatatu kiri important warukwiye kubaho uzi, hanyuma wamara kugira mu mahanga kikagufasha. Mbere nagira ndababwire natangaje cyane gose n'umurundi mugende mu mukurikirane, bamwita Derike, niyo nkuri kuri Instagram, ni gikorwa bita e-commerce na dropshipping. Iki kintu ndaza kubwishimikira ko cyane kuko bifise abanwanyi ba We Talk Business bakunda kukitubaza e-commerce na dropshipping. Les amis, ngende nababwiriyeho uburyo dropshipping yakogwamwo muri kahise, siyo ikogwamwo uyu munsi. Reka ngire ini petite résumé, mbega dropshipping ikogwa gute, mbega kera yakogwa gute, mbega uyu munsi ikogwa gute. N'urudandazwa ukora bijya udandaza utazigera bikora ko physiquement. C'est très important. Donc dropshipping ni ndafashe site web yiwanje ndayalimanse kama produit runaka nkuye kuri Alibaba canye ayandi masoko yose, ndabishize ku rubuga rwiwanje, maze kubishirako igisigaye mbega abakiriya ndabaronka gute. Aho rero kari kera wowe niwe wavyibaza ati mbega abakiriya ndabaronka gute, mbega kuri izi ngwano ziriko zirabera hariya na hariya canke iyi coupe du monde bariko barategura hariya na yahe maproduit abantu bazokenera ndayadandarizeyo. Ntabi yakoze ko ahubwo aruko nayakuye kuri za Alibaba na zande, hanyuma nkayashirako, maze kuyashirako nkacamenya ati ndayadandarizeyo. Uyu munsi rero kera yari umuntu yari wo kwibaza ati ndayadandarizeyo, ariko mu gihe cya none suko bimeze. Mu gihe cya none hari ama robot akugirira analyze ati aha bivanye no kwakanye, bivanye no kwashusha, bivanye n'iki bivanye n'iki. Iyi produit ikenewe muri iki gihugu. Hanyuma ukaca ugenda ukakidandariza, ukaca ufata
Google Ads zawe ukazerekeza hahandi bakeneye ya produit ikayamamazayo, hanyuma abantu bakaca bayigura iyo product. Par exemple, reka ndababwire nk'akabanga kimwe mu maproduit yigeze kuba ari viral nga muri Afrika, mbere wanashima niyo produit n'ubu iracari viral. Hari product umuntu ashobora kuvuga nti jewe niviriye, iyo nivira ikirato canje gisa neza, mvuye mu nzu ndakeneye yuko nza kurinda nshikiyonja ikirato canje kikimeze neza. Hariho produit rero uca wambika kiya kirato, hanyuma wamara kugera ahantu hameze neza ubona ati nta vyondo bihari, ukaca usubira ugakurako ukaciye wibandaniza hamwe. Umuntu avuga nti eske ahantu hari vyondo bingana uko handi hameze uku eske iyo produit yarakunzwe cyane muri za Pakistan, yarakunzwe cyane muri biriya bihugu, donc biba birabana. Ikindi produit yigeze gukundwa cyane ni kinyobwa abantu bigeze kunwa muri Coupe du Monde y'ubushize. Ni kinyobwa cyakunzwe cyane, donc ivyo byose ukaraba ama produit ari viral, hanyuma ukaca uyazana kuri market yawe muri shop yawe, hanyuma ukayidandaza ukaronka abakiriya umuyoro, kubera iki ikenewe ku isi. C'est très important, kandi iba igiye gutorera inyishu abantu bafise ibibazo. Donc ndashimiye cyane gose Derrick niyo nkuru kuri e-commerce na dropshipping kabisa. Respect mugene mu mukurikirane, kameme hariho inyigisho mushobora kuzohakura. Donc uyu n'undi mwuga warukwiye kuva mu gihugu uzi yuko basi nimba utawuzi kuwukora, mugabo banza ubeho uzi yuko uwo mwuga ushobora kuwukorera iyo uzoja hose. C'est très important. Ikindi gikorwa kigira kane, umwuga ugira kane warukwiye kumenya ava yuko uzogena mu gihugu runaka ukawukorerayo, n'umwuga wa content creation. Les amis, aha rero ngiye kubereka abarundi batari bake bari muri za Kenya, bari muri za Arabie Saoudite, bariko barabikora neza cyane. Mbanze nkubite Saudi Atari, umuntu bita Ferguson, mugene mukurikirane kuri YouTube yiwe, bayita Faga Tech Media. Mesherezame, hari ukuntu umuntu ashobora gukora video ngaha kuri izi mbuga mukibaza ngo ariko arashaka ngo ama views. Mesherezame, hari ikintu tugeze kuvuga ngaha kuri Wito ku business, ijya minota 10 canke 20 uravye ijya video na valeur ya content uhawe uvuye muri ijya video, eske quelle est l'importance? Hano hari hama formation ushobora hari hama amakuru ushobora kugura $500, ukaca usanga iyo ku urayitanze nko kuri Wito business, ukaca usanga ari umuntu mu kuyiraba yibajeje yuko ari kararaba kugira ngo agire iki. No mesherezami, niyo mpamvu nakoze no content kugira mumenye yuko hariho nabandi barundi iyi myuga nyene ndiko ndababwira yuko mwomenya bariko barayikora, kandi kababeshaho mbere bigetuma bibagira yuko bosaba akazi muri biriya bihugu baba barimo. Donc uwundi muntu nobwira ni courage cyane gose n'uyu afise Facebook yitwa Winnie Sandra Official kuri Facebook, kuba abikora nk'ikinyamwuga kandi bikamuheza amafaranga. Mbano mubwira ni courage. Mesherezami, narigeze kuvuga ikintu ati burya imbuga zirakunda abakobwa, nawe ukaburi kuramurikirana uzi yuko uri umwigeme, urubuga ruragukunda, ahubwo nimba utari kurawucisha amafaranga wewe niwe wasa urubuga, umugabo urubuga rwo wagwa nka wareka ruragukunda. Okay, ubundi muntu agira gatatu noshimira n'uyu bita Evangeliste Jordan Nziza, ari mu gihugu ca Kenya, abikora neza cyane kameme. Numwe mu bantu bahimikiriza yuko telefone umuntu yoyitunga rimwe hanyuma nayo ikamutunga kabiri. Kubera iki? No mu content creation abikora neza cyane kuri Facebook na YouTube. Alright,
Donc content creation ni kimwe ni umwe mu mwuga wari ukwiye kugira iki kubaho uzi. Ni nayo mpamvu tugura imiryango ku bantu bashaka kumenya ingene bocisha amafaranga TikTok, ingene bocisha amafaranga Facebook, ingene bocisha amafaranga, ingene womenya nishe imeze neza wokora. Donc hano kuri We Talk Business na Metavision twaruguruye imiryango ku giciro gitoya cyane gose kingana n'amafaranga 100,000 ukore formation kameme, ukore formation, ukore ivyuzi, kuko wewe tuko turahura n'abantu benshi usanga hari akavivacité mu matravail vyananiye mugamaze kugira formation akabona amakosa ari karakora ingene nsido suite aca yikosora, aca yumva, donc acha yumva ubuzima bwe bubaye boost, donc bugiye ku yindi niveau bikaca bimutera courage. Kindi naco ababaye entouré n'abandi baba bariko barakora imyuga imwe ahaboneraho, donc abayumva baye undi muntu mushasha mu kazi. Donc c'est très important. Ikintu ca nyuma nababwira wari ukwiye kumenya cyozo gufasha igihe uzogenda mu bindi bihugu no gutwara ingendeshwa. Gutwara ingendeshwa ndakunze kubona nk'abantu bari za Aziya, za Japan, zande bakunze kuvuga ni kugira wemererwe, kugira uronka akazi byoroshe ni byiza yuko ubuzi gutwara ingendeshwa. Hari n'ubundi buzi bwishi ntavuze, uri guteka, uri kugira iki, ariko navuze bitanu nawe urashobora kuvuga ni mbega ibindi navyo ni ibihe, mbega ibyo bavuze vyomarira iki. Meshereza c'est très important, gerageza ubeho ufise ikintu uri kuraviza. Nshimire cyane gose n'abandi ba createur de contenu babita Lereka Comedy, abo nabo mwari muzi akana kandi kantu n'abarundi babikora neza cyane, nakandi kantu nabavumburiye mugene mu bakurikirane n'abarundi, muza gusanga badakurikirana n'abarundi ama commentaire uza gusanga ari gifaransa cyongereza n'ibindi, ariko nagenda kugene n'abarundi la fois passe nabazaniye les 4 bavarder murabamenya. Reka uyu munsi ndabazanira abandi ba createur de contenu kuri Facebook babikora neza, ugende wandika Lereka Comedy uza gusanga kameme nabo babikora neza. C'est très important. Mwari kumwe na Shadow, get rich or die trying, never stop. All right, turi kumwe.